Imbabura turamaze kudandaza imbabura zigera ku 8 zikoresha umubiri, turamaze gusohora imbabura 8 kandi mu burere butandukanye. Nitwa Nkurunziza Cedric, nkaba sanzwe serukira iyi societe Iterambere muri Technology ikora ubuhinga n'ubushakashatsi. Tukaba dukorera Gitega ku mugwa mukuru wa politique, quartier ni karere ya kabiri, aho batazira kwa Rundura. Tukaba ari societe nk'uko twabibabwiye ikora ubuhinga n'ubushakashatsi. Mu byo tumaze gushikako, turafise amatara yatsabwije akizimya bukeye ari mu bwoko butandukanye, harimo n'ubwoko bwa projecteur. Turafise kandi n'imbabura zikoresha umubire, ubwo mubire wa vidage wavuye mu miduga mu mamoto. Nizo nkwi zizo mbabura dukora. Ubushakashatsi twabutanguye mu mwaka wa 2019 tugerageza turondera ikintu twokora ntwe nk'abajene. Kugeza rero ubu tumaze gushika ku bushakashatsi tubabwizo mbabura nayo matara, nizo tumaze gushikako, ariko n'ibindi tuko turabikora turondera ibindi bishasha byose tuma twiteza imbere, duteze imbere n'igihugu. Imbere yuko turonka umutahe wa payeje, twari dusanzwe dukora ibi by'ubuhinga mugabo tubikora dukoresheje imitahe wacu tutararonka n'abashaka kudufata mu mugongo. Ariko twaragize amahirwe payeje turamenya ko yateguye ihiganwa turarijamwo, aho twashoboye kugira amahirwe tutsindira ikibanza ca mbere mu rwego rwa commune. Kuva turose umutahe wa payeje akarusho kabaye kanini ya cyane, kuko ubwa mbere twarashoboye gushira ibikorwa twiyumvira mu bikorwa biboneka. Twashobora no kudandaza bimwe bimwe mu byo tumaze gukora, kandi abantu batari bake baramaze kumenya umugambi wacu. Turifuza ko turabona ko imbere ari heza, kandi bizogenda neza kuko abatari bake baramaze kumenya ibyo dukora. Bamwe baramaze no kunabikoresha kandi bakavuga ko bikora neza kangorane. Turamaze gukora amatara ari mu bwoko bwa projecteur, turamaze gukora n'izo mbabura. Ayo matara ari mu bwoko ubu, aya niyo ahari, ayandi twarashoboye kuyadandaza nta yahari muri uyu mwanya. Aya ni tara gikontrola, kuvuga iyi ni projecteur igusaba umuriro mukeya w'amavolte 12, urikoresha ku muyaga nkuba canke kufise plaque soleil ushaka kurikoresha. Kufise umuyaga nkuba turafise adaptateur tumuhana iza kumufasha kugabanya umuyaga nkuba wiwe kugira ngo turonke gwa rugezo rwa wa muriro ryatara rikenera. Irero niyo tumuhana ni projecteur. Projecteur amaze kuza kuyestarira ahantu hashika umuco, na interpreter iza kumusaba yo iramenya iyi projecteur nyine uko bwije ikiyasa mu gihe mugabo rifise wa muyaga nkuba urimo, hamarika menya ko bukeye rikizimya. Turafise n'ayandi, aya nayo nyine ari bwoko bwa projecteur ashobora gukora mu gikoni, mu nzu indani, kuko nta systeme iyiza kuya controller arimwo. Ushaka yakoresha mu nzu nk'ayandi ma lampe asanzwe, mugabo akaba kosoma umuriro muke cyane ungana n'uwa chargeur ya telefone. Bitamaze gusora amatara agera kuri 15 ari mu bwoko bwa projecteur yiyasa akizimya. Imbabura turamaze kudandaza imbabura zigera ku 8 zikoresha umubiri, turamaze gusora imbabura 8 kandi mu burere butandukanye. Amatara 15 twagurishije, rimwe ryasohoka ku bihumbi 99 kuko bamwe bararanguye. Tuyagurije tuyatora ibihumbi 90 kugwiza 15 yarosha tubitora hamwe n'imbabura 8 ku bihumbi 130.